Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Perezida Evariste Ndayishimiye akoze impinduka zikomeye cyane, aho General de Brigade Emmanuel Ndayiziga agiye gusubirira General Majoro Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, aho amakuru adushikira yemeza ko wa Kenya ashobora no kujyanwa mu butungane kubera ibyaha by'agacamutwe ariko yagirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iki akaba ari ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimwo ikibazo gikomeye cyane, ndetse akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'ibihangange bavanye muri CNDD-FDD ku rugero ruteye ubwoba, ibishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi ndetse n'umugambwe muri rusange, uretse ko abarundi bo bakishima cyane CNDD-FDD isambutse, kuko imyaka imaze ku butegetsi ataciza yigeze ibazanira uretse kubashira mu magorwa adashira. Tubigoroka ko mu idonido ry'amakuru atuza kubabwira impamvu y'izi mpinduka, ndetse tukaza kubereka n'ibigiye gukurikira inyuma y'izi mpinduka. Turaza no kugaraka ku majambo yatangajwe n'uwahoze arongoye CNDD-FDD Jerime Ngendakumana, aho yavuze ko demokarasi atari amatora, ndetse akaba yashimangiye ko CNDD-FDD yibye amatora ku rugero ruteye ubwoba. Ibi bikaba byashavuje aba CNDD-FDD kugeza no ku barundi bo hasi, aho abarundi bo bashavuzwa no kubona aya majambo Jerime Ngendakumana atarigeze ayavuga mu myaka 10 iheze, igihe yarari mu butegetsi yararongoye umugambwe CNDD-FDD, none akaba ayavuze atakiwurongoye. Ibyerekana neza ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD baba bazi ikibi kibishe bariko barakorera abarundi, ariko bakinumira, ariko kwinumira kwabo akaba ari byo biriko birata igihugu mu manga ku rugero rubabaje ndetse ruteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akareka rya keza ko gupyoda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. General de Brigade Emmanuel Ndayiziga agiye gusubirira General Majoro Christophe Manirambona Batazira wa Kenya. Ibisabwa na Perezida Ndayishimiye. Inama nkenguzamateka yemeje uno munsi ko Emmanuel Ndayiziga ariwe agiye gusubirira Christophe Manirambona mu mabanga y'icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi. Emmanuel Ndayiziga yari amaze imyaka 10 mu biro bikuru by'iperereza kuva muri 2015 kugeza muri 2020, yari ajejwe iperereza mu gihugu hagati. Ico kiringo yagikozemwo amarorerwa mu kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kubareza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Indiri zaratikiye kubwiwe, ndetse imiryango myinshi ikaba ibayeho nabi kubera kubura abayo, byose bikozwe n'uyu Emmanuel Ndayiziga. Perezida Ndayishimiye aje ku butegetsi yaramudugije amugira umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'iperereza. Muri ico kibanza Emmanuel Ndayiziga yabandanije ububisha nka chef de cabinet, niwe atanga amafaranga y'ama operasiyo yo mu iperereza.
kuva muri 2020 gushika ubu muri 2025 iperereza ryabandanije gukora amarorerwa yafatwa nk'ijisho ridasanzwe rya Angeline Ndayishimiye mu iperereza. Mu mabanga yahoramwo yarashoboye gufunga Generali Arengiyome Bunyoni, yamufata nk'umwansi wiwe w'igihe kirekire, ku buryo mu rubanza Bunyoni yagumye asaba ko bamuzanira Ndayiziga, naho sentare itigeze ibyemera kuko yo ntiyigeze ishaka ko mu rubanza rwa Bunyoni haboneka umuco, ahubwo yashakaga kumushirako ibyaha by'agacamutwe kugira ngo apfungwe kuko yarabangamiye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Emmanuel Ndayiziga agiye ashoboye gupfunga n'uwo yari yasubiriye mu iperereza ariwe General de Brigade Berite Gahungu. Ndayiziga azwi kandi nk'uwahaswe kugandagura pasitori wiwe muri Eglise Viva Jabe. Igice kigera cy'ubukuru w'iperereza Emmanuel Ndayiziga niwe by'ukuri azoba arongoye igipolisi cy'u Burundi. Kuva CNDD-FDD ije ku butegetsi, umukuru w'igipolisi ava mu bapolisi canke mu bajandarume ba kera, icegera kikava mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Uyu wa kabiri niwe yama afise ingufu z'ukuri ku gipolisi. Imbere y'uko aja mu iperereza, Emmanuel Ndayiziga yahoze atwara amakambi adasanzwe y'igipolisi harimo nk'ikambi icunga irwanya imigumuko apayi, polisi anti ni ukuvuga polisi irwanya ibiyobyabwenge, ndetse yanagiye arongora Beseri igihe kitari gitoya n'andi makambi atandukanye. General Major Christophe Manirambona batazira wa Kenya ntituramenya amabanga mashasha agiye guhabwa, nawe nyine yaranzwe n'amabi menshi. Mu kwa kabiri 2025 yarateguye umugambi wo kugandagura Pacifique Ninahazwe, Imana irakinga. Gusa andi makuru aturuka mu iperereza n'abegereye Ndayishimiye aremeza ko nawe umwanya n'umwanya ashobora gutabwa mu mvuto kubera ibyaha yagirizwa bikomeye cyane. Ibyaha yagirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye harimo kuba akorana bya hafi na Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse hakaba n'amakuru yagaragaye ko nawe ari mu bari kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD aburimo. Ibi byose bikaba byerekana ko byanze bikunze ibintu byabigiye kuba bibi cyane. Undi nawe yagize ati isi ntisakaye aho nawe wabona igira imunyagire, ko batanguye bamwegerezayo, inimba batagiye bamuduze baramumanura. Hanyuma iby'igihugu nabyo ngo hari kuja umupolisi muri bamwe ba kera jandarumuri. Hari ikintu Pacifique tugomba kumenya, kuva CNDD ishika ku butegetsi yafashe igihugu nk'itongo rya se, bivuze ngo kuba bafise igihugu uvuze nawe urabizi, niyo mpamvu bakubwiye ngo uceceke gusa byarakwankiye. Rero ubu mu Burundi haho uwo dushobora kuvuga akahaba, uri nyamuragi mu mutwe, ni ukuri ntaco uvuga. Ikiboneka cyo nuko CNDD-FDD yagize Uburundi nk'itongo ryayo, ndetse bikaba biboneka neza ko ititwararitse ineza z'abenegihugu, ahubwo yitwararitse gukorera umugambwe wayo ndetse n'akarwi gato cyane kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abarundi. Tugaruke ku majambo yatangajwe na Jerime Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD, aho yerekanye ko ata demokarasi iri mu gihugu, ndetse akaba yerekanye ko demokarasi atari amatora, mu gihe CNDD-FDD yiba amatora ku rugero ruteye ubwoba. Demokarasi si amatora. Impanuro ihambaye ya Jerime Ngendakumana yahoze atwara CNDD-FDD. Aya majambo ahambaye aherutse kuvugwa na Jerime Ngendakumana, aho yarekana neza ko mu Burundi ata demokarasi iriho. Ati turayivuga ariko ntayo twumva, ntayo twiteguriye kujamwo, kwishakira ubutegetsi gusa. Jerime Ngendakumana yerekana ingene demokarasi yubakiye ku gateka kazina muntu n'umwidegembyo w'abanyagihugu, ubutandukane bw'inzego zitatu: leta, urwego rushiraho amategeko, be n'urwego rw'ubutungane. Ibyiyumviro bidasa maze umutegetsi agahanurwa. Ngendakumana avuga ko hako tuguma muri demokarasi itariyo twopfuma kumvikana iyindi ntwaro twemera twese. Ese iyo abivuga hagati
ya 2007 na 2012. Aya majambo araryoshe kandi arakomeye, none ayavuze atagifise ubutegetsi. Ibi bintu iyo abivuga agitwara CNDD-FDD kumbure ryari guhindura byinshi. Agitwara umugambwe uri ku butegetsi bitwara bivuga tukitwa abansi b'igihugu. Ibaze kuba mu myaka 15 iri imbere koza twumva Reverien Ndikuriyo atanguye kuvuga gutya, twama kumva avuga ko CNDD-FDD ari bwo Burundi, ko abatavuga rumwe na CNDD-FDD ari ukubakuramwo, ko igihugu kidatangwa ahubwo kigwanirwa, ko bagiye kwiga ingene inzu ye zizovuka zishiririye. Akanwa kiwe kakamamwo amajambo yo kwica no gukuramwo, tukaza twumva muri 2030 atagifise ubutegetsi ngo nta mugambwe ukwiye kwiganza, ngo mu Burundi hakenewe umwidegembyo, ngo demokarasi si amatora. Ibaze ingene dukomuraba twumvise Ndikuriyo atanguye kuvuga ibyo ngibyo. Ariko Germain Ngendakumana aragize neza kubivuga. Muri 2015 ari mu bawahutse kubwira ukuri Perezida Nkurunziza ko adakwiriye kwitoza ubwa gatatu. Yanabikoze ari muri Conseil de Sage ya CNDD-FDD, n'abakuru y'ubugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ntabwo n'ubutwari bwubahuka kuvuga ukuri mu Burundi bw'iki gihe. Ushaka kumva byose arabona neza nyine ko Germain Ngendakumana ibyo avuga harimo ukuri kwinshi, kuko yarabaye muri CNDD-FDD ndetse arazi amanyama y'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD. Hari ibyo abarundi batandukanye bamubwiye bumvishe atangaje aya majambo. Bamwe n'abandi bagize bati Burundi CNDD-FDD iheruka kuba umugambwe ufise ico sonera mu gihe hari hatwara uwo musaza. Kuva ahavuye gutwara CFD umugambwe waciye utangura guhumana, ibivume bitangura gufata ijambo. Imbwa n'imbwebwe zihabwa imeza, imisega irakomera ibasha kurya abarundi, ari byo byabyaye umuperezida yorora isazi, mu gihe tuzi ko uwanka isazi ata akanuka. Ndibuka umwigisha wa history yaraduhaye ico kibazo ngo definisa demokarasi, ngo kandi uwumurenza umurongo umwe ku nyishu aza gutanga amenye ko azoba atabitoye. Mu bisanzwe inyishu ni ebyiri. Inyishu yari demokarasi ku banyagihugu ndetse na demokarasi ku bayobozi. Undi nawe yagize ati abadede ava 2015 bari baciye ubwenge. Ba Girasi Reverien n'izi nkandagira bitabo ntibari bwashikirwe. Ewe 2015 waraduhemukiye ku rwego ruteye ubwoba. Undi nawe yagize ati ubwenge buriko buragaruka buke buke, gusa abo bagabo ubwenge bugaruka batagifata ingingo. Gusa yahanuye abakeneye kumva ingira bumvise. Ariko nawe abo bahoze muri CFD ntubizera ngo nuko banse ikiringo ca gatatu ngo uswe ubwose harimwo abigatuye muri bene wabo. Nukuri biraboneka neza ko harimwo amanyanga menshi cane. Undi nawe yagize ati ariko iyi demokarasi yo muri Afrika irimwo amanyanga cane, n'abayitwagishije nabonye bayifisemwo amanyanga menshi cane. Iwabo demokarasi irahari muri Afrika, ukurikiza demokarasi atari bwibaba ryabo baramurwanya. Aho yuraguye akarorero ko kuri Jules Nyerere muri Tanzania, ntako atagaragaje mu gukurikiza demokarasi, ariko byarangiye abanyaburaya batamwemera cane. Ibihugu muri Afrika hafi 95% nta demokarasi na ntonya bifise, ahenshi twama twabibonye. Aba bategeka inama nshingamateka ibyo yemeza kandi bakabyemeza ku iterabwoba, indongo zikigena atabene gihugu bazitoye, ariko ugaca ufata ngo mu gihugu hari demokarasi. Nta demokarasi iri mu gihugu, cane cane mu Burundi ho byarazambye ndetse byaradogereye. Undi yagize ati tuzirikane insiguro katekisimu ya Eklezia Katolika iha ubutungane. Ingeso nziza ndangamuntu ishingiye mu kwamana, ugushaka ko guha Imana n'umuvukanyi ico bafitiye uburenganzira. Umwe wese akurikiza umutimanama n'agatima mpanuzi, ibibuze ntaco byobuza. Ibi byose nibyo Barundi bagarukaho.
Hemwe harya benshi banka kuvuga ukuri kuko bari ku butegetsi. Utorero turiko turatubona dukeya aha muri Afurika na cane cane aha iwacu, uvuze uko aba yamaze ibimushigikira byose kuko ntibyijana. Muri CNDD-FDD nta ndabirabe canke Ndikuriyo wakubahuka kuvuga ibintu nk'ibi. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Ikibabaje ibi bakabivuga batagitwara. Nukuki abarundi dushaka gutwara muga tugatwara nabi, wamara kuhava canke ugasanga uranahunze ubwo butegetsi warimwo ukorera akaba ariho ubona amakosa bwakoze. Byari byiza gukebura umuntu wese atwara ubu mu Burundi yibaza ko akomeye. Ejo umaze kuhava niba uzobona ko wihenze kutavuga neza ururimi. Nukuri birateye isoni kandi birababaje kubona abarundi bari mu bwoba bungana gutya. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.